bakunzi ba televiziyo yacu HOMEWOOD TV ndetse tukaba tubahaye n'ikaze ikiganiro cyacu cy'umunsi uko mubona kuri mikro muri kumwe na Iteka na Sitya. Ikiganiro cyacu cy'umunsi kikaba ari kindi ni Home Vibes. Ikiganiro cyacu cy'umunsi naho ndabafitiye surprise idasanzwe, turi kumwe n'umuririmvyi w'umunyempano akomeye cyane, azi kuririmba neza, avyitwaramo neza. Uwo nawe nta wundi ni umunyempano FREEMA BOY. Ko turi kumwe n'umunyempano akomeye kandi cyane abizi avyitwaramo neza, ndabizaza kuduteramisha bikomeye cyane. FREEMA BOY turaguhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi, twongeye tuguhaye n'ikaze kuri televiziyo yacu HOMEWOOD TV. Okay, nashise vraiment heza nashimye. Okay, turabaramukije cyane. Nanje ndabaramukije. Murameze neza. Yego. Oh, Imana ibishimwe ko mumeze neza. Hama FREEMA BOY nkuko navuze kari kiganiro, ndashaka tuganire nyene vyimbitse, tuje deep nyene. Wow. Tutwike nyene hashi. Okay, FREEMA BOY ndagufitiye ibibazo bimwe nshaka kukubaza. Eske FREEMA BOY amazina y'abavyeyi bamuhaye na yahe? FREEMA BOY abahehe? FREEMA BOY arubatse? Okay, je nitwa Ndayizeye Bienvenue. Nyo zina ryanje ry'ukuri. Ama jewe mba ku Mutakura. Okay, sinubasi. Okay, Mutakura ko tuzi ko hari irya mbere irya kabiri ensi dosi, turashaka kutubwira 13. Kuri 13 ushaka kuvuga nimero? Kweli abantu bacaza ko uye ugira abafanzi baje nyene. No 13e avenue. Okay, FREEMA BOY urakoze cyane. Hama FREEMA BOY sanze tuzi kuri munyempano azi kuririmba kandi cyane. Eske FREEMA BOY wowe umuziki kuri wewe uwuzi gute? Umuziki vraiment ni kintu nakurikiye kuva kera. Natangiye music nibaza ko 10 ans irimo ndirimba umuziki. Ama umuziki kuri je kera byari bigoye kuri je mugabo ni sawa, dufise abantu kandi n'umuziki wacu ugeze ko twinjiriza. Okay, FREEMA BOY nivyo uraririmba, eske apa yo kuririmba urafise kandi kazi ko bakagusahiriza mu buzima busanzwe? Merci. Je ndafise akazi ndumuboneshe, ndafise shop muzuza abahungu ama homeboy. Ego uravye neza jewe jenda n'umuntu nambaye kandi nambara ivyo wanje. Ego niyo mpamvu rero nambara ivyo tugurisha. Ongera ko tinambara neza kuko wambara neza vraiment. Merci. Hama iyo shop urashaka kutubwira hano bo gusanga bakaza nyene bakaguteza imbere? Merci, sindagera ahantu ndashira abona kubera toge tumaze gutanga ikintu tuba dushaka yuko tukishira ahantu hose bakibona, mugabo soon tuzashira abona tubereke na office tubijamo, mugabo nafise shop yuwanshi ndashira abona. Okay, FREEMA BOY bivanye naho watanguriye ubu naho ugeze ubu, eske ni ingufu ziwawe wabarashizemwo canke sinzi ingene no bivuga canke barabasupportinga bivanye n'akazi mukora, igihugu kirabasupportinga canke n'ingufu zanyu mwenyene? Nibaza ni tuvuga ngo igihugu donc ekadushimira igihugu kwanza turakora umuziki mu gihugu cyacu, mugabo icyo novuga ni ingufu zacu. Je narakoze cyane mugabo hagize yuko aba supporting FREEMA BOY ni benshi, abantu bikura gusaba ngo supporting twebwe na management ifite, mugabo ndakora cyane. Ego kandi ndabishima uburyo bwo gukora video audio ndabufisha. Bivanye n'indirimbo mukora, amarokation araborohera kuronka nko muri ville mugashaka kujana kamera mugakorerayo biboroheye? Oya, ico kiragoye kandi si muri ville gusa, bose baguza tunga. Ari gihe tubasaba ama etage, abantu bafisa ama hotel bakadusaba amafaranga menshi, bo bibaza yuko twinjiza amafaranga menshi mu muziki. Mugabo ndibaza yuko bajya badoya ajya ama hotel ama location tugashiramo tukerekana ubwiza bw'igihugu, tworonka amafaranga menshi kuruta ama tukaca tutangura gutanga ajya amafaranga badusaba. Nagomba mvuga ati abantu bafise ahantu ama location nziza badufashe. Ego cyane dukora ibintu bya bien. Niyo mpamvu ubona abaririmbyi benshi birukana mu gukora ama location indirimbo zo mu ishamba kubura uburyo bwo gusaba ajya ama hotel akomakomeye.
nibaza ko bariko barabumva cyane baba supporting mu buryo bushoboka byose kuko umuntu agukunda c'est vrai hari gihe usanga hariho n'umufans ufise niyo etaje ayifise nziza cyane nimba gukunda c'est vrai nabikwereke baba supporting kuko muriko murateza imbere igihugu vraiment kuko hariho nk'umuntu ashobora kuba ari hanze y'igihugu akumva aragukunze akumva yagize iki mugabo ntashobore kugufasha akaguha iyo location bivanye n'ahari ariko nibatangure abo bafanzi bari hafi babafashe babahaye ama location babemerere muri ville mwerekane ubwiza bw'igihugu mukorere nyene ahantu mwe mumva mwipfuza bivanye n'indirimbo muriko murakora. Yego ikintu kimwe ngomba mvuge umuziki uragoye nouveau generation benshi baraza bagasohora hit song ejo ukamubura siwe umuziki ugeze ko ugoye uravye banatasha na namba basatbi bande bakuru bacu bakora ibintu byinshi bagashiramo uburyo bwinshi akaza gusorera clip hanze y'igihugu rero ugasanga ashizemo umutahe mwinshi wowe usohoye clip nga canke ujo nga nimuzo kubona promotion imwe ndavuga ko cyasha gusohotse ingurya yashizemo umutahe mpamvu usanga ari abarinzi benshi dura n'ingorane yego mugabo ndibaza gusa son turakora bya bien amahiti ariho kandi manizo tuzagira tuzokora bya bien ushobora gusaba manager baze bisope dukora umuziki wa bien. Yego cyane hama FREEMA BOY nko avuze ati umuziki kuri jewe ndawubona neza umuziki uri kuratera imbere bivanye naho wavuye uvuga ati narateye intambwe eske FREEMA BOY ashaka kugera hehe? Okay, merci. Jewe indoto yiwanje nuko urabona yuko umuziki wanje ushika kure ahanye tutangurenga mu gihugu cyacu no hanze y'igihugu niyo mpamvu ubona kenshi mbona mvuga indirimbo ikirundi dishisimbura gusha mu Giswahili cyangwa Icongereza ngo turonke isoko n'abashikira jewe benshi bari muri Etats-Unis bande barakunda ro bumva Igiswahili kuko umuziki si Burundi turimvye ikirundi ingorane tuhura nazo tugiye hanze y'igihugu je nigeze kuja muri Congo gukora concert nga ibuvira byarangoye kuririmba indirimbo z'ikirundi ntibanyumva n'abafanzi ntibumva muti bagabo nk'ubiseze Igiswahili baca baraduza vibe uvuga rero turondera isoko mu nzira zose indirimbo z'ikirundi tukavanga n'iz'igiswahili kugira ngo umuririmvyi nuzi ejo uzoshikaye uzokwita ushobora guhamagara mu ma festival atandukanye. Urumva FREEMA BOY akoresha ibanga ryo kuvanga indimi kugira n'uri hanze y'igihugu ashobore kumwumva nta kindi kintu woba utegura gukora kugira gukora nyene ushike ku yindi ntambwe kuvyo wipfuza nta kindi kintu wumva ushobora gushira kugira wameyore atari izo ndimi abandi kugira bakumva ikindi kintu wumva woshirako bo ikindi kintu ngo nagira inguvu kugira ngo dukore video n'ubu abantu bakurikiranye clip kirato na installation bo nukuvuga shaka nkore clip iza irutiye dushiramo amafaranga rero amafaranga tuyashiramo mugabo support kabanoye dushaka abantu bamashira hamwe dufise ama company menshi cyane turazi ko tuyikorera inzembe yego tuyikorera ivyuma turayinga ivyuma dufise ama company ya Kinju dufise utuntu tw'ama energy dufise utuntu twinshi cyane tuyikorera ngaho kako datanga amafaranga mu baririmbyi abo bazanye amafaranga mu baririmbyi umuririmbyi wose uzobona agendera umuduka kore ikinga amashira hamwe natarashira amafaranga mu muziki donc b'investis dushaka rero ari bo benshi bavuga ngo ni leta siyo yoshaka kubwira abanyamitahe ari abantu bakunda kwihenda ngaho no si leta association de amicale des musiciens n'amamonyo muri buryama imishije tugiye kubara muri bizo ngo bajyanye n'inzara bari muri office batagira ni muhaguruke please aguruka umwisi member yaragerageje kwereka akantu kamwe yaroganije match aba journalist n'abaririmbyi kuri centre jeune mwabonye abantu nyene baje kuraba Fizos bibande kiri umuntu aza kuraba umufanzi wiwe je kuraba Lolilo je kuraba ba FREEMA je kuraba bade basabi no kiri umuntu wese yaje kuraba umuririmbyi akunda nico kintu gikwiye rero amicale des musiciens afise kuorganiza festival ikacivuga ijambo ku bantu bafise amashirahamwe ikabatumira batkorana n'abaririmbyi ngira zunguruka reka ndagwe uno munsi tuje ikiganiro
ejo uzunguruke mu gisagara cyose nubona publicité y'umuririmbyi ari kuri pancarte basi nka muziki yamuhaye contrat cyangwa fanta cyangwa inde uzungira na nimwe vraiment ugiye mu bindi bihugu uza kubona bamwe bari mu bintu by'ama Primus Brice Melody mu Rwanda bande ari aba Eddie Kenzo mu pancarte aha mu gihugu cyacu suko kubera abuziki abajya babaserukira imiziki turababura badushikira ngo ejo tubona umuririmbyi yakora afise etage mu Burundi na muririmbyi afise inzu ya etage mu Burundi abarinzi benshi ba mageto ugasanga babara abarinzi batanu bakipangira inzu nzizo ugasanga ni yumwe kumbe n'abantu 8 kubera iki ubukene siniko ndabatuka mene ko navuga ibihari ugasanga umuririmbyi yasohoye hit ngo arakomeye cyane ugiye kumurabi wiwe ugasanga benshi batumubona mu biganiro mu bavumbura ugasanga ikanambiri yambaye n'izumugenzi donc ni kuvuga rero umuziki wacu uracani hasi rero ikindi naco cisha umuziki wacu ama TV online ama ubu muziki mukina amareresi ugasanga ngo uje kunzanga iwanyu mu bisingumu ngunzani umukobwa afise inda ejo ukurica kariyere yiwanyu cyane abarinzi babikora bose down kubera iki nta bwenge bafise ukura avuga ngo bakuzana umukobwa w'inda ni base ugiye ajya mu ishyamba ukuranya ugenda ajya ngo uri mu isanduku wafuye vuga umuziki wanje umeze uku shaka support ego benshi bariho enda gura akarero gato naso indirimbo ikirato nastanisha ego ndayibona nawe n'umuntu yitwa Wandume achaga ati FREEMA BOY basi iyi ndirimbo narayikunze uwo muntu akora cyane ngo badagukorere videos 3 wow na collabo ubu soon ndiko ndaja Tanzania kubwiwe big up kabisa yubahwe ari indirimbo nakoze nka nyene collabo n'abandi basitari bakuru bacu soon zigiye kurekurwa niko riki narose management ndababwira icyo nkeneye sindabwira ko mubanere inda iki base tureke dukora umuziki TV igihageze dushaka muhindura ibintu cyane ego donc urumva wowe muri FREEMA BOY arashaka management ya management sindayikeneye nizo ndondera nizo kurondera vuba ndayikeneye aro nyinshi ziriyo none shop batije munyemerere njeyo niza management izo ngaha na nimwe reka ndababwire gatoya na management iri mu Burundi na label nimwe ihari mugabo ariyo label ifise izina urumva tandukanya management n'izina rya management adufise Bantu Boy na Empire Avenue Lolo Simba Gang bobo wararenze nuko ndavuga gatoyi kuri iki management ya Bantu Boy iraguha izina niguha amafaranga ujayo kuga fizo ujayo kugira ngo bakushirire ko YouTube zawe ziduge YouTube ama subscribe yawe abe hejuru yego mapage yawe ziduge kubera izina rya Fizo ugiye muri Empire Avenue nibaguha umuduga none babona ko bamwe bo muri Best Life benshi bazanga turahura abo birira ibigore yego none bari baza kurondera iki bari bagiye kugura iki bafise izina ngo bari nyuma Satbi nawe nyene kubyo narishikana hari ashaka nawe nyene akore collab amenyekane cyane nikuvuga rero ngana na management zihari enda bakarero gatoya management dusigire ba Diamond dusigire ba Harmonize management ziriyo bakubwira ati tora voiture turazingurane tumuhura nazo zo barerevye byari nigeze guhura na kiri kuba kiri muri Bantu Boy na sorry na Double J n'amaguru bagenda n'amaguru bafite management muri rohero baca n'amaguru atari na taxi bus n'amaguru none taxi none management iri hajya kuri iki igushire ahantu kuri mugabo henshi usanga abarinzi benshi ngo ndi kuri label ni muri label donc urumva nta management muri biberage umuceri ikagusorera clip aciye amezi 8 ngo ni muri management donc urumva mu Burundi nta management ni muri management ya Estation Nguye arazivye ari muri label ikomeye cyane naramutora koranye nararishe management na jera manager office clip dusora ndibaza muri atikirato kiratesa bro kumuzi wanje na management na refisi nubu ni nguvu ziwanje amakuru abo benshi agiye kuyabona abandi barenzi benshi bakuru bacu abandi na nouveau generation bamwe ku nguvu ziwanje urumva wowe
ugusha wumva yo kurondera akaba umanager wawe wosaba ko yoba ameze gute mu bisanzwe? Bo cyambere kwanza management kugira we kwanza ko umuntu ahambaye cyane umuduga wawe umva bazoce baguha n'umuduga no umuduga wawe kontra iri hajya kuri ati kuba boni bashaka kunshira hejuru umuduga wanje ndawubone ahantu bien autant kusohoka mu biganiro kandi bigeze igangorane zo gusaba ibiganiro numve gusa telefone ejo genda hajya ejo niki aho baha bien wow apara ko ngo muri management duhura nawe ubonyanga ari umurivyi mwe njye muri management tugiye muri video yiwe abura amafaranga yo kurira video kwi ari genda yamurira ari muri management sinshaka kuvuga nga nyuma vuga ati na management zihari bagerageze kuvuga ati ma label zikomeye na zihari mu Burundi ariho label zifise izina dutandukanye ikintu. Okay bien FREEMA urakoze cyane hama ni giki wewe muri wewe wumva wosaba mu bisanzwe nk'abakunzi bawe bariko baragukurikirana ko hariho nk'umufanzi wawe ashobora kuba yumvise ibibazo woba ufise muri wewe akushaka kuvuga ati ndashaka kuhezudira bimwe mu byo ufise ni giki wobasaba? Abafanzi babwira yuko bara umuziki ndonde mwiza umuziki wacu uze bien iruka mugire subscribe abandi bagire bakuru abafanzi mu Burundi dufise abantu imiliyoni 12 ni kuvuga abuze bake dukwize 13 millions none ukuntu muri daso indirimbo ikaguma muri 20k cyangwa 30k abandi bari he ni kuvuga ko imiziki yacu tabashikire ni bareke ivyo bintu amaradiyo abajournaliste bari ku mikro baduze umuziki wacu namwe dusohoye indirimbo mu partage ibiganiro byanyu mubisohoye mu partage twese amatureke ubumwe hama tugere aho twifuza kandi cyane uhure na FREEMA ndi abamwe ukura tonda hajya muri ville notice tunwara bibe mu gihe amen hama ndafise ikibazo nkunda kwibaza ugitangura kuririmba witwa Bienvenue hama ubu naho FREEMA Boy kubera iki wabashanjije izina? Kera twebwe naratangwa kuririmba nari umuntu umustilist twe twambika abaririmbyi benshi bamukombozi bande rero ko naravyibushe we kera nari umuntu muto cyane bagafungo karabonetse cyane avuye mu Faransa yambaye imuzu n'amarore amezo ejo tuyambaye twebwe umva to uri fizo kwe ivyo urumva yamba azani mu sangaloriro yambaye ikintu gishaje tutagifizi yasazo gusa byinshi nuvuga rero twawe ni byinshi nuba abantu bamagara fizo nange kuri umuziki banita fizo mugabo no ekano bakizina foko mpindura izina ya FREEMA Boy. Okay none FREEMA Boy free kwa hari ibintu bya Freemason FREEMA Boy byo bintu ntibiku derange free kuba free ni kuba nevuga genre kuba free kwirekura boy ni muhungu jene ndo free umuhungu boy ari free la ok c'est bien hama bakunzi bacu ba televiziyo yacu HOMEWOOD TV muramubonye FREEMA Boy yatwitavye ivyo yadusavye tubikore abafanzi biwe mwavyumvise igikorwa cyanyu aba management ushaka kumurondera mwamumvise ica yexija mumuronderera ahantu abaheza umuduga mwiza agenderamo nk'umustar ariko arubaka izina kandi ariko arateza imbere igihugu cacu mumuhe contrat ivyo vyose n'ibintu yasavye murumva ko agiyimvye quand même muga FREEMA Boy ndafise ikibazo kimwe ku ndirimbo yawe iyi mwakoranye na Estanish eske ikirato mwaciyumviye gute kwitwa ngo ikirato? Merci benshi abantu benshi bigeze kumbwira ico kibazo barabuze ukuntu twokibashikiriza eka ndakivugire nga Estanish ni umuntu iyo ndimo twayipangiye turi imuyinga ari conseiller de 2017 acambira ati FREEMA Boy waronsikura ico gihe nari nagiye ndaronka umudanseze w'umukobwa atamba cyane ni kirato cha Estanish kirato tuvuye rero tuhamagara kirato twamagara turapanga indirimbo sinone kagiye kandi twakunda twamagara nanje nawe kirato nakuntu tusho kwita izina ry'indirimbo yacu
Okay. Cha turapanga rero indirimbo turi kuri Indoni Record Keremenio producer Estanish tuti turondera melody acarondera melody anchicha nandika amajambo turasora indirimbo twikira umva sije naho yavuye okay FREEMA BOY nta bon ibibazo nakubajije nibaza ko kuri jewe mbaye satisfait cyane nta kibazo ntoba nakubajije wipfuza ko woshikiriza je ikibazo nagomba mvuge reka nshimire kwanza abantu bakora kina mareresi ego baguma bakora attention uburundi bwacu icyo kintu nico cyabuze muri game kenshi bari bahereje ikibanza abakinyi b'amakomedi mugabo amafilme aguma sohoka bien n'inguvu nyinshi bibereka yuko bafise imitayi amafaranga ariko araza ibyo bakora reka nshimire kandi n'abantu baguma bafasha umuziki wacu ni kuvuga abantu badufasha n'ibiki abantu bari hanze y'ibihugu ba diaspora ari umuntu uvuga ba DJ Kisa navuga ba Janvier navuga ba Wandume n'abantu bo bashaka yuko imiziki yacu ishika ku ego indoto yabo bafise uko twebwe dushikana umuziki wacu ure ego dushimira abo bantu bariko barabasupportinga Imana ibahezagire bakomeze baronka aho bakura nkuzuzwe cyane amen ego hama FREEMA BOY ndagushimiye cyane gose kuba watwitavye baduha ikiganiro kuko burya umuntu aguhaye umwanya baguhaye ikintu cy'agaciro kandi cyane umwanya wawe wawuduhaye watwitavye turagushimiye cyane turaguhaye ikaze kandi muri HOMEWOOD TV umunsi tuzosubira kugutera kamo uzotwitabe vraiment nanje nashimiye studio neza mu Burundi dukeneye ama studio nkaya niyo twari dukenye urumva ama studio nkaya kenshi twasanga muri ville ubwo ari ino yacu ubwo tuguma dutera imbere donc iyi televiziyo nacu abarinzi tuzogira ingufu zose ishikeho dushaka HOMEWOOD TV urumva igihageze donc igende mege yuko ibiganiro tuzobishikana aho dushaka tuzohereza abafanzi bacu partage hose ni kuvuga yuko reka icyo no basaba coco dushaka yuko mudushira na radio ego habaye na radio online igashikana ubutumwa bwacu kure tuzobishima Imana imbere bizoba amen kukupenda we wawa wataki marafiki zako kumbe wanafiki tuwape vigogo hao waache kusema hao wanachotaka tuachane mimi na wewe mama tunavyopendana roho zao wakamoto macho kiuno chako laini kwako nimesharogwa siachi sasa baby oh mama yap ni wewe kirato naronse kimwirie sinshaka kuchambura nkasitara uranyemeza ukanyuzuza uranyemeza yep it's your boy FREEMA BOY bakunzi ba HOMEWOOD TV ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye ngaha anya tukaba tubashimiye cyane abantu baza kugira ama subscribe tukaba tubashimiye cyane tuzobagezaho muri ikiganiro cyacu Home Vibes tuzobagezaho impano zitandukanye nyinshi cyane guma mudukurikirana Imana ibahezagire cyane ciao ciao